Imyaka 33 iraheze ishirahamwe Siride riri ku kivi, none ryoba rifise iyihe ntumbero, rimaze gushika kuki? Ibi byose rero tuvyishurwa na Deo Hakizimana, umukuru w'iryo shirahamwe. Ariko rero imbere yaho arabanza atubwire Siride ico arico. Siride mu gifaransa ni Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Mu ncamake ni Siride mu mfunyapfunyo, ariko tubishize mu kirundi twe twashimye kuvuga yuko ari ishamo ry'abahuza. Iryo narishinze hamwe mvuga nti urigengwa amategeko y'igihugu narimo Ubusuwise n'amategeko mpuzamakungu na Geneve, ahari cicaro ca ONU kijejwe ibihugu vy'Uburaya. Ico gihe yari yatanguye ari agakomite gatoyi cyane nita Comité de solidarité pour la paix au Burundi, CSPB. Nari ndayishinze turi kumwe n'abarundi twari twavanye ino mu 1989. Mugaye ico twahurirako cyane nuko twese twari muri babandi bandika ikete twita lettre ouverte du 22 août 88, ryari nyene ryiyamiriza ubwicanyi bwo mu Ntegamarangara, burongera burashobora gushika kwihangiro ryo guhagarikisha ubwicanyi, cyane yugushiraho intumbero nshasha mu gihugu yatumye dushika ku ntambwe turi mu bure. Ico gihe rero ushitse hariya mu Busuwisi, ihangiro ya mbere y'iyo komite kwari kugira ngo abantu bahariye Buraya bamenye Burundi, bamenye igihugu ingene citwa, ingorane z'ukuri gifise, mugabo cyane bumve ikibazo kiduhanze, bamwe bamenye igituma twari twahunze twebwe twari i Buraya. Deo Hakizimana ati burya ibijanye n'agateka kazina muntu hari igihe abanyamahanga babikoresha nk'urudandazwa. Nka jewe kera ngishika mu Busuwisi nari nzi yuko bijya bitwa droit de l'homme. Nari nzi yuko hariho abantu ku isi barara badasinziriye, barara batariye kugira ngo wewe umererwe neza, hanyuma hagize ikintu kiguhungabanya ugahunga canke ukabura hurara baza kugufasha, ugacubita abagira neza. Munyuma nza kumenya yuko ivyo bya droit de l'homme umengo ni nk'urudandazwa. Umukuru w'ishirahamwe Siride ngo yaragerageje gusigurira abanyamahanga ko mu Burundi habaye ihonyabwoko mu mwaka w'1972, none boba bamwishuye gute? Bijye ni segere procuration. Iyo maze kubasigura uti ubu turabizi, ukabwira uti none harabaye genocide mu Rwanda, nta kwezi kwaheze mutayemeye. Ni rero umugabo ndakubwira genocide ya mbere yabaye muri Afrika inyuma y'ihonyabwoko ryagiriwe abayahudi, les juifs. Iyo honyabwoko ryabaye mu Burundi mu 1972. Ni kuki bababwiye ibyo mu 1972 muca mwirabira hirya? Jivyo twara hari habo twabipfuye, hanyuma rero kugira ndabaguma ko ndabasigurira kugira aho bemera ati rega bijya bintu nuko byabaye kandi biba ku buryo buteye isoni, ati ubu rero biradutera isoni iyo bariko barabivuguruza babivuga, ati haya ntidushaka ko bivugwa. Naye ngashanda babwira nti jewe igituma ndabigaruka ko igihe cyose nuko uko kuntu byahozwe byatumye inkozi z'ikibi zabikoze ziguma zibaza ko zobandanya kubera atana rimwe babibazwa. Amaze kubereka ibibera mu gihugu c'u Burundi ngo hari bamwe baciye batanga imihoho. Ndaguha akarorero, itariki 18 z'ukwicenda muri 2017 hariho inama ya kakanama ka ONU kajeje bimwe bya droit de l'homme nami ndakubwiye. Ico gihe u Burundi bwari ku rutonde rw'ibihugu vyigwa. Amakuru nari mfise n'amakuru yavuga yuko bagomba bafatira igihano abantu benshi hano mu Burundi, bafatira igihano igihugu. Jewe kubera ivyo narinzi narabona yuko arabakoze ibyaha kera bitahanywe bakibananya bashaka kutugumiza mu gatendeko kugira ngo nituzigere
dushyikira ubutungane twifuza kugira ngo cyane cyane abo babikoze bitwigere turonka umwanya wo kubibagiriza hanyuma bikenewe babihanigwe. Je njamvuga nti kubera ico rero jewe ndafashe iya mbere ndabivuze ngira nshigikira igihugu cy'u Burundi ngira ngwanye izina ry'u Burundi. Abo bavuga ngo mu Burundi ngo ni igihugu utamuntu ashobora kukibamwo ngo igihugu ibintu byayangaye ndababeshuze umutaga abene umutaga bakoranye muri Nations Unies muri 37e session du Conseil des droits de l'homme. Hanyuma hariho resolution zibiri, resolution y'abanyaburaya niyo yavuga ngo banaka ni babafate babapfunge, ngo batafunze naho ngo nibazi buraya bagafata indege babafate babace babarungika muri sentare mpuzamakungu ni mugabo byose ngasanga n'abantu bagomba kunyigiza ukuri igihugu caciyemo. Jinka jewe ndavuga nti kuvuga ngo harabaye agahohotero ku bantu bafashwe muri 2015 igihe haba tentative de coup d'état. Jewe sinase yuko bagira enquête kandi simpakanye yuko ni haba hari wapfuye kubera ikintu yuko babimubaza, mugabo jewe ni munsigurire ingene mutagomba kw'ibyo mu 2022 je ndabibabwira. Ni munsigurire ingene Uburundi buba mu bihugu bitabaho ku isi usanga barisha bakuru b'ibihugu babiri mu mezi atashika 6 bakicwa bagapfa mwebwe amakungu kugira ubu ntaco muravuga. Genocide yarabaye mu 2022 mwese muvuga ngo murakunda les droits de l'homme mwari Bujumbura ambassade yanyu niho yarari kushika no muzina cyo muravuga niko ntijerebye ndabigwanije. Hanyuma rero mu nyuma byarashitse n'ukuri navye ndashaka ko babimenya. Wararongoye uwo mugwi mu misi yakurikiye yaratanze imihoho. Jewe twari tuzinanye hari ukuntu twaratuganira mu nyuma jewe ndavye information narohose narategereye yuko abwirizo kuba hari habo yabari ati jewe akazi bantumye nikagishoboka ati ndatanze imihoho. Mu nyuma rero nza numva hariho undi yagarutse. Deo Hagizimana arasigura kandi isano iri hagati y'ishirahamwe Siride hamwe n'amasezerano yasinywe ikiganda. Ivyabaye ikiganda mu 1993 biri muri sujet de conférence za mbere Siride yagize ikiza gushimwa hano mu Burundi mu mwaka w'2003 kubera je nanje ndi umunyakiganda. Hanyuma kandi Siride komite ya Siride ya mbere Assemblée Générale ya mbere yakoraniye ikiganda umengo ni mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu muri 2003. Hanyuma jewe hariho amakuru nari naje nzanye ntari nzi kera jewe mu byo naraciyemwo igihe baje barantortura muri kubera ari yakete twamye tuvuga. Hariho umuntu yashaka ko nemera ko ndi umuhungu w'umudepite yitwa Binyuje Emile n'umuntu yari yubashwe cyane atarapfa yapfuye mu 1965 muri muri bwa bwicanyi bwaba icyo gihe bwarondera abantu bize bafise amateka muri leta mu nshinga amateka bakabiri nawe yarimwo bamwita umumenja. Hanyuma rero bashaka yuko nemera ko ari we data ndabahakanira ndike si data ni Gahungu Gaspard kandi aracariho nawo mbenje mu mbwira yarapfuye ndi mugabo ndamaze kumenya yuko Binyuje yari umuntu akomeye cyane ndi kandi sinshobora kubabwira ko ndamuzi cyane yarankunda nk'umwana wiwe yaramfasha cyane ndi nubu bimwe mu byo niyumvira muri politike nibuka amajambo Binyuje yavuze ndi mugabo nibuka yuko icyo yari yaronkeye iteka mu nama nshinga amateka ko yaserukira umwami mu nama nshinga amateka babi ico gihagararo bakimuhaye kubera bagomba guhezagira ibikorwa bishimishije sekuru wiwe Bihome yagize mu mateka y'u Burundi. Urazi yuko ari we yapfuye itariki 23 z'ukwa gatanu mu 1993 yambaye impuzu za mwezi gisabo
icyo byatumye bamwica mugabo byatumye kandi ubuzima bw'umwami bubandanya. Nashatse yuko ngarutse no mu Burundi gushinga Siride, nashatse yuko abanyakiganda biwacu bamenya ayo mateka ayariyo nyine byaje mugabo kandi cyane cyane urugwaruka rumenye yuko nk'izina rya Bihome ni izina ribwirizwa kubahwa cyane kandi birumvikana. Kira noneho umuhisi Pierre Nkurunziza yitavye Imana yamaze kuvuga yuko Bihome aho yiciwe babwirizwa kuhubaka monument. Hanyuma uretse n'ivyo yarahaye ishimwe ry'agateka abaserukira umuryango wiwe. Hariho n'ishirahamwe ryigenga ryamuhaye agashirahamwe muri Gifaransa bita prix d'encouragement à titre posthume. Uye tuse turiko tugomba guteza imbere tourisme ngenzi zize kuraba amateka yacu ibyiza dufise. Twe turifuza yuko site memorielle y'Ikiganda nka kurya bimeze ko yani masite ayitwa Impotsa, Imurambya, ku bigabiro vy'ikivyeyi, mu Rubumba, ku Mucecere na Nyavyama ahantu abami bimikira. Twe tugomba yuko ivyo bintu biteze imbere. Rero twebwe twaremeye muri Siride yuko iyo pancarte tuzoyisubiramwo, tuzorondera amakotisation kandi byaratanguye. Twagiranye deja amasezerano na ministere ijejwe vya tourisme muri ONT. Ibi rero byose abishikirije mu gihe kugenekerezo rya 6 mu Kakaro hazoba hibukwa imyaka 109 iheze hasinywe amasezerano y'Ikiganda, ivyo bita traité de Kiganda mu rurimi rw'Igifaransa.